Shaje ndazi yuko icyo bikoze cyoco tuzatubere twese kandi tuzaberewe kandi iki nacyo kizobera urubanza no kuzobona abantu bari hajyanye na twabaha ibyo twatwiza kuba yaradukuye mu ntuze mbe bavuga ngo yaradukuye hariya anye muri nyakatsi dushira mu gisagara ubunyi filme ntabwo tuzirabira ku bitambara nuko tuba twagize ibintu bikaze bivuge fiko ni wabizi ababerewe fiko umbe uzoza taberewe biramusha fiko ataberewe narateye kude ikogaje baberewe cyabe none turamenshi singatwebwe bavyananze byose amafaranga yose yamagoye ngene atanga office atanga office umutima akatari impano zabo ngo ndimbira ibintu boririmba ibintu noririmba ni ngora umve kare ugendera ku mugongo w'abandi bize baduze nawe dugarana ya rero mamulao ariko nakuna kumwe umuhungu cyangwa se umugabo ashobora kubegwa gusoma umukobwa cyangwa umugabo uonye afisa amasire yiwe n'abantu bamukurikirana barabizi abantu bamukurikirana afiko barabizi ko ikintu cya mbere yambara neza kandi abego reka tubaramutse cyane abakunzi ba Arc Burundi aho muri hose nibaza komeze neza kandi mukomeye mushimana natwe turaho ku cyo ya mbere natewe iteka hari ikintu bitwa kugira umugisha natewe iteka nagize umugisha ndi muri bamwe bagomba gutora ku mugisha kumbure nkuko bikunda kuvugwa Mamalao kari umugisha kuri benshi nanje ndi mu bandi bantu bagomba batore kuwo mugisha ku cyo ya mbere reka tubakire kuri Arc Burundi bice mugirwa ko muramutse ariko badukurira kuri Arc Burundi nimwo kwidondora barabazi hariho n'abatatuzi aho kuri Burundi turabaramukije cyane jewe ni Fanny Ravine ariko kandi ni Mamalao abakunda filme ndundi nuko banzi yego ni fiko ariko kandi nanye n'umukinyi w'amareresi siniyasi dakomeye cyane ego ntago ikintu cyo ngunda guhera ko nkamwe bwo mwarubatse izina tubanze tuvuge ku ma company donc mu wamamariza kugira ngo dutere imbere tubanze tuyavuge ko kuko aba yarabizeye nimwoge namwe cyavuze kugira kuri Arc Burundi nabo ntashobora kubura umwe canke babiri bashobora kwiyita yes abakunzi ba Arc Burundi reka ndabatumirire kunwa biguvu nico kinyobwa kigezweho kino gihe kiraryoshye cyane wacumvise nawe wakinyoye kiraryoshye cyane kandi kirazimbutse abifuza kurangura kandi barashobora kwakura kuri 62 100 300 jana mu majana 3 hanyuma kandi tubabwiye ko ari ikinyobwa cyiza ariko kandi turabatumira no kusumira ibintu byanyu muri Stone Supermarket iri hano muri Centre Ville i Bujumbura kuri Boulevard de Prona kugira etage nziza nshasha iharawe yitwa Maison Trésor hariho supermarket nziza cyane hari ibintu byose hafi ya Polisebe ego ako kare tubwirwa ko dushimira abasupporta bacu badusponsorije mwino evenement tugiye gukora lancement ya filme ifiko vuga nanje ndavuga live kora amaji n'amazi ego barafite agasitro karyoshe nkunda cyane nanje ndagakunda ego fisikara twese mu manyo kamwe ariko kandi nabiguvuye yaradusapotinze best tangawizi turabashimiye cyane ariko kandi turashimira na Cashtele abantu babikora neza abantu bihuta amafaranga n'amafaranga yihuta panavyo ndi ngo connection ngo biranse Cashtele mwoguze Cashtele akabijya muri Cashtele nuko kandi mu kubikura bakata amafaranga make cyane zose nivyo yego ako kantu abantu ntibakazi kandi muri Cashtele urashobora kuriha ibitanze byawe muri obe utarinze kuja gutonda niki ya ivyo umuyaga nkuba navyo umuyaga nkuba gute muri Cashtele nk'umuntu ashaka kugura nk'ama inite ya muri navyo numengo birimo navyo ni TikTok ariko kandi turashimira cyane byimva mutima RPS yaradukuye mu ntuze mbe bavuga ngo yaradukuye hariya anye muri nyakatsi dushira mu gisagara ubunyi filme ntabwo tuzirabira ku bitambara nuko tuba twagize ibintu bikaze bivuge fiko ni wabizi RPS sound thank you so much nawe yaradusupportinze evenement
ni company isanzwe itanga ama stage podium hamwe na sound lighting ibintu byose barabifise screen ibintu byose barabifise ukeneye gukora evenement na yindi company yo kwituranga mu ndari RPS sound natwe nayo nezo turi kumwe umunsi wa evenement ego kandi turanashimira DH Telecom ikomeye cyane rwose ikora ibintu by'amateka nta bintu bya fake bakora ego ariko kandi turanashimira Picture Agence abantu dufata indege ubu birara ibintu byo gufata indege udafata indege ntambaze arashobora no kuguha akadeni cyane gose murakoze cyane reka tugarukire ku sinema ndundi sinema 257 ni sinema yavuye habi cyane tuko turaraba aho yahereye nahigeze uko ariko ntitubuza abantu baguma bavuga ko ibi bintu ko mu Burundi bitaratera imbere ariko je ndiko ndarabisha amaso yanje ndiko ndarabiza kera ukuntu vyagiye bikurikirana dukurikirana filime zitari z'u Burundi ariko mukaba mwarakoze ikorwa gikomeye cyane sho kwirukana izo filime kugira ngo dukurikirane ivyiwacu kandi nkabona ko iva ku rwego rumwe ikaja ku rundi shaka ubwira aba bantu baguma bavuga ko filime y'u Burundi itaratera imbere aba ntibabizi aba ni abantu bavugira bavuga nk'ibintu vya match batanazi n'imigwi iri kirakina bakapfa kuvuga nyene urumva rero kuko twe turamaze kubona ko filme ndundi hari ahantu iri kirava na heri kiraje eko ntituragira kure ariko kameme turiko turatera intambwe ndibaza mu myaka yahera byari bigoye kubona umukinyi wa filme afungura kubera filme byari bigoye kubona umukinyi wa filme ahabwa ijambo ahantu kanaka byari bigoye kubona amakampani ashigikira abantu bakora filme byari bigoye cyane kubona ko umuntu akora filme ahabwa ijambo kanaka ubu barakora inama no muri presidence bakadutumira ubu unya ahantu henshi baravuga ati mwebwe ni gisata tuzi kandi gifise ijambo none umva ntitwiko turatera imbere gute bashaka none umuntu avuke rimwe cyo turi ngo iterambere ntawe ushika kuri biraheze birara etape par etape kandi ntuzokwigera ubimara uzoga mushaka gutera imbere gusumba aho ugeze okay tukubitse tubangura bagiye bavuga ibintu byinshi na cyane cyane aho imiryango myinshi biragoye kubana n'umuntu avukana n'umugabo wawe kenshi bikunda kuba bigoye cyane nta n'imyaka ibiri bamarana nubwo aho winga bakoresheje gafiko kugira ngo mushobore kuba nuno munsi tukibabona mutwenga nitwe turabana ngani tubana oya mukazi muraka kazi okay chamena mbere ni discipline kandi no kutamenyerana mwese kubahira cyari nawe ukiyubaha ni kubahana tout simplement en fait abantu benshi barakunda kwimenyera nk'akarorero ngo kubera yuko uzi yuko ufise nk'umuntu haro nkana akunda kwitwaza ko afise abantu babategetsi bo mu miryango wabo gatanga agira akora amafutisha oya mujye ndafite telefone zo telefona mwacu ufite kiva mu nzi umunsi wa telefone usanga iyo telefone yazimije uzovuga wagiyeyo rero ni jamani ni discipline cya kabiri ni kubahana twebwe mwese ukamura rishari nawe ukakubona icuri ahama ikindi naco cyanibaza ko ari ivyo nyene ibyo bigize musanzwe umubano mwese akamenya intoze ibyiwe akamenya naho akwiye kugarukira akamenya yego nk'ubu hari igihe tuba dutera inkuru nka famille mugani igihe tuvuga ati tugiye kazi bana wacerewe kabisa ibintu wagize ntuzobisubira ego tugende ku iki kintu cya tuwafa mu myaka yahera nkuko abantu benshi baguma babivuga mwarakira abantu mufasha mu bijanye n'ivy'amafilme kandi urwaruka rwinshi ibi bintu barabyishimira ariko sinzi ko muba mwarabihagarikije donc hari ikintu kenshi twe twakunda kuvuga ati muri tuwafa barashobora kugufasha barakwigisha barakuyobora kugira ngo ushobore gushika kuri ndoto zawe dushaka kumenya ibi bintu namba bigihari mutubwire kugira ngo umuntu ashaka kwinjira muri tuwafa nawe uno munsi tuvugana yoca heyo bigenza bon birabaho kwakira abashasha birabaho ariko ntibiba iminsi yose igihe kigeze duhura bitangaza ku social media muhora mubibona hama arabiyandikisha bakiyandikisha
kwigisha cyangwa hari n'igihe n'umuntu aba yabidusabye haciye igihe kinini hama tukamuhamagara tukagerageza tukaraba iyo mpano yiwe yuko by'ukuri abikunda kuko si abantu bose bishoboka kuko si abantu bose bifuza gukina filime baba bafite impano yo gukina filime nkanje ubwanje ndakunda kuririmba ariko nta mpano yo kuririmba mfise umva sinoce nja kugora abantu baririmba ngo mushire muri timu yo kuririmba cyangwa muri korale ariko ndabikunda rero haro abadusaba kuja muri filime kuba ko babikunda akatari impano zabo Ngo ndimvira ibintu woririmba ibintu noririmba ni ngora umve reka ugendera ku mugongo w'abandi bize baduze nawe udugarana ya rero birahari ibyo kwinjiza ariko ntabwo biba iminsi yose kandi n'amahirwe nyene usanga nyene igihe kigeze umuntu akaza to murakoze cyane muriko murakora iki kugira ngo filime y'u Burundi ive mu Burundi igire mu makungu ku buryo umuntu atavuga ikirundi ashobora kuba yo kwicara hariya agasobanukirwa ivyo bintu Ichambere ndibaza mwarabonye ko ku mafilme yacu sometimes turashira ko subtitle hama muri filme naho bonye tuko turagira dushira mu zindi ndimi nko mu iyo filme ya Fiko urukundo niki hazovugamwo indimi zitandukanye Congereza Gifaransa Giswahili Kirundi urumva rero kandi natwe tubandanya twiganye n'indimi kugira ngo dushoboye kuba mpuzamakungu yego tugarukire kuri 31 aho musi azoba ari umunsi no kwitwa ibyishimo umunsi udasanzwe kuri Fiko na cyane cyane no muri Tuafa azobaberewe mama we badukurikirana kuri Art Burundi azobaberewe Fiko umbe uzoza taberewe biramusha Fiko azobaberewe narateye kude ibintu wagiye gukora Fiko azobaberewe cyane none mamulaho ariko nakuna kumwe umuhungu cyangwa se umugabo ashobora kubegwa gusoma umukobwa cyangwa umugabo uonye afite amasire yiwe n'abantu bamukurikirana barabizi abantu bamukurikirana Fiko barabizi ko ikintu cya mbere yambara neza kandi abegwa urumva rotrandeho ndiko ndimvira iyo nateguye ndayihindura shaje nazi yuko icyo bikoze cyoco tuzatubere twese kandi tuzaberewe kandi iki nacyo kizobera urubanza no kuzobona abantu bari hajyanye na twabahije twatwiza kuba ego shaka kumenya rero adresse bizobera he bizobasanga api mbega uzocererwa bizogenda gute adresse ni urenganye adresse ni ku nyubako yitwa Friends Building iri haruguru gato ya permanence ya CNDD-FDD aho bitobeshe hafi ya Kotebo yego hafi ya Kotebo ahahoze Université Equateur ariko kandi kwinjira n'amafaranga ibihumbi 10 n'ibihumbi 50 hama n'abagomba gushigikira imiliyoni 5 zokazakira miliyoni 10 tuzozakira badushigikira dushikiza amafaranga ariko kandi gucegwa ucerewe uzobucerewe ibirori nyene ibirori bizosanga byakurenganye ko kuzakare kugira ngo dutangurane gahunda yego abantu rero bari kwadukurikana kuri Art Burundi kwinjira ntago twovyitwa kare amafaranga burya ibi bintu biba bizinze cyane ni nko kuvuga ati reka nterere ngira gacu mukubumwe nkuko mushobora guhuruka avuga ati kweri tura amahera ugura amazi niyo ntumbero tuba dushaka kubikora ko kugira ngo bishikare bigenda neza akajambo kamwe kuri mu wese kwari kwadukurikirana kugira ngo duce tuyirangirize hatangure ndugara okay reka mvuge bari kwadukurikirana no kuri turabashimiye cyane kumwene mudushigikira haba ku mbuga zacu cyangwa ku mbuga zaba bandi badupostinga ariko kandi turashimiye cyane n'abantu badusengera n'abantu baduha uburyo hari abantu sometimes baduha uburyo nuko nabo turabashimiye cyane kuko urumva nyine baba baterereye bikomeye cyane ariko kandi mu bandanye mukurikirana ibiganiro bya Art Burundi ariko kandi muze no kudushikira ku munsi wa lancement kandi mwongera mubandanye mudushikira no ku ma platform yacu hajewe ni Fiko gusa nta bintu biyebe yego okay nanje icyo nababwira nuko ndabashimiye bwa mbere ndabashimiye wewe uduhaye iki cicaro turashimiye abako baradukurikirana turabashimiye ukuntu baza gupartager kino kiganiro turabashimiye n'ukuntu baza kudusupportinga dimanche ya numva ari kubashimira gusa ariko kandi mwibuke mugire subscribe kuri iyi channel ya Art Burundi no kuri Fiko ariko ni wanje we warayigize kuri Vanilla Vino Official ya mubandanye muteza imbere igisata ca filme mu Burundi muteza imbere igisata c'abanyamakuru cyo kudutangariza amakuru murakoze cyane yego murakoze reka tubashimire dushimire team
ni Tuwafa company Ego. aho ari umugwi munini novuga ko ari company yagutse cyane ibikorwamo ibintu byinshi cyane umuntu atokwirwa radondagura uno munsi ngo abimare kumbere ko bazoza muri lancement officiel izo baro 31 ni dimanche yene iza dimanche ejo hirya ejo muzohumvira ibintu byinshi cyane cyane ko aha abantu hari abantu benshi umuntu ahigira ibintu byinshi reka dushimira abantu bari mu Burundi dushimira abantu ibihugu bibanyi turashimira u Rwanda turashimira Tanzania na Congo dushimira n'amakontinent mabanyi aba diaspora mwese muri hose mubaho tudukeneye impunga yanyu na cyane cyane mu gutera ivyumviro kuko ibi bintu atabantu nta buzima tudukeneye mwebwe kugira ngo mudufashe na cyane cyane kugira ngo dushobore kugeza ibintu byacu kure nuko rero si ivyumviro gusa turakira n'amafaranga durakira n'amafaranga kuko barafise bo bakorera menshi sinatwebwe babyaranze amafaranga yose yamagoye ingene atanga office atanga office umutima abantu bafise umutima bakomeza kudushigikira muri rusangi nibaza kuza gusubira mu bigano biza gukurikira murakoze ciao ciao